abanyagihugu bo muri komine Ntahangwa zone Ngagara quartier industrielle selire ya Kigeri bazinduye kuri wa gatatu ku biro by'umuhuza kumwitura bamushikiriza ikibazo kibahanze bavuga ko ngo hari abantu bari kubaka mu matongo yabo mu gihe ngo urubanza rukiriko ruraburanishwa. Reka rero twumvirize bamwe muri bo babyisigurira. Igituma twaje hano nuko ibyacu byaranduwe ntibabituriye nuko n'ibindi bandanya birandurwa ntitumenye uburyo birandurwa natwe urubanza rukiri mu gusubirwamo ku mushikiranganje w'ubutungane hanyuma leta ikabandanya yubaka natwe tukabandanya dusonze iyo umuntu yunguruje urubanza ababurage baba bahagaze bose kugira ngo babatunganirize. Twebwe rero batunganirije umwe ariko arubaka abanyagihugu nabo bariko barasonza inzara yabarembeje babaranduriye indya mu 2014 imyaka 9 irakwiye ntibabirishe n'ubu ntibazobirya. Bamwe baramaze kwirenga ko abatamakazi abatabacu baramaze gupfa abatamakazi indwi baramaze gupfa bicwa n'inzara bace batuzibira indya zeze twazisoroma indya twateye mbisi muci twazisoroma indya zari zihari twogoma kuti twabisoro byose byaciye bihera baca batanga abajeje umutekano baracunga nyawe wasubiye kuja bamwe bafashwe bashize mu mpimba. Twe twari tuje gusaba umuhuza kuko umuhuza ahuza bene gihugu na leta adufashe adusabira ivyarandi umushikiranganje w'ubutungane twaramubwiye ivyacu urubanza niwe rurakwije imyaka 2 ariyo ruri tudatunganirizwa turabikira twoba tuzira kuko bavuga ko leta ari ihakeneye leta niyo abihakeneye n'abene gihugu leta yabakeneye nabayo nire batunganire ko amatongo naho twasigaye n'abavyeyi bacu kuva turabana bato twege ayo matongo cyari imyaka 77 ariho turi nta kintu na kimwe leta yerekanye ko amatongo ari yayo. Amatongo yatanzwe n'umwami Mwambutsi 1946 twe bamwe twavutse ariho abavyeyi bacu bano twavukiyeho abarunga barongorwa abandi barashingiza abandi barashingiza ariho bari. Twebwe ntituzi igituma leta inyaga twebwe abandi yarabatunganirije none mu kinyangonge baje 59 ariho turi baza gusumira iwacu mu Kigeri none barabemeye ko amatongo ari iwabo no twebwe tuzirike nimba leta ibona kwihakeneye nize twicare yavuze ko yatanze imizibukiro kuva muri senitebe twaratsinze leta badubica 55 leta yiha 45 twaravyemeye ariko leta yarunguruje harenze amezi 5 yarengeje igihe cyo kunguruza baremera irunguruza igisata cya kabiri cya senitebe bitakigiyemwo barayemereye irunguruza ikete yahawe na president wa senitebe wa senitebe iremera irakira urwo rubanza kandi ibona ko barenze igisata cyayo cyakabiri cyo kunguruza. Twege twasiye dusanga ko turiko turarenganya ko turabantu bato ibintu byaranduwe n'abaciye amabarabara societe ariko irabiranda bivuga ko biri hamwe mezi 2 duhujijwe na senitebe duhujijwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Musanteri wa komine Ntahangwa duhujijwe na iribanizi mirimwo baraduhuza ko mezi birazoca baturiha none birakwiye imyaka 9 tutararihwa turiko turarenganywa ntitundi cyo tuzira. Twebwe rero aho duhagaze haca hazo degite wa ubuha araza nawe yazana n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura babwira bene gihugu ntibazosura kuhahonyura harimo imiceri yeze harimo icanuye harimo ibigazi imyembe amavoka amacungwa amacenja amapera byose byararanduwe n'abariko barubaka. Tuduzi ko leta yateye amacunga canke ibigazi nta kimwe yateye ivyo bintu vy'indya byari byacu twega bene gihugu ariko byaranduwe bihabwa abo leta yahaye ngo yubaka. None twenga ntibako tuko turarenganya twasaba ko umuhuza adufashe ntituje kumusanga cy'urubanza turamusaba dushikiriye leta ko n'umuhuza ahuza bene gihugu na leta abwire leta idutunganiriza umushikiranganje w'ibihogwa bya leta areke kuturandurira indya nivyo bantu bwa batarabituriye ababituriye tuvyakiye tubironge. Twebwe rero ngaha twaje kumuhuza twaje ngo acurubanza iyi dosese yavuba nawe nyene ya mushikiranganje w'ubutungane yayisizeho nubiracariho urubanza nturahera. Video ya mbere batwishuye ngo ntibashobora kuduha revision ngo baradutunganirije dusaba revision yigira kabiri imaze umwaka n'ibindi iri ngaho. Twebwe rero dosese yacu yarabitswe twasaba yahiri dutsindwa dutse tubimenye. Leta yavuze ko yatanze umuzibukiro nta kimwe yerekanye cy'umuzibukiro imiziko yarayibuze mugo ikona yimba ko amatongo arayovuga ngo bane gihugu irabaze ko bahabaye mu Kigeri
umugabo ngo barabahaye umuzibuke byanwa muzibuke urutonde rwabo bararubuze none tuzirike murakoze cyane turako badutunganiriza umuhuza twaje kumusaba dushikira imbere umuhuza duhuza na leta kandi leta n'umuvyeyi natwe leta ni twebwe nyene abarundi adushikire yatubarize ico tuje kumutura no kutubariza uko byogenda turindira igihe kinini kandi tuburanye igihe kinini bamwe bariko barasaza abandi bariko birenga ko bapfa kubera ubukene n'inzara kandi n'imitima bararigwara kubera abona ahantu yahora aba yicaye yahora ariko ararima hakaba hariko haduka inzu atazi ko yubo yubatse nuko ari umwana wiwe canke ari umwana wa mwene wabo sinumva rero ko hova ndereye ngo haze Yakobo nibaturabire nta kindi catuzanye tuje kumukomera amashi adushikira imbere atubarize umuhuza aduhuze twese turabarundi gusa nta munyamahanga arimo n'umunyamahanga yoheza akabaza ati ndangira inzira nazananye mu ntekerere ntahe naho tuba turabagireye mbwa turabene gihugu turabavuka gihugu twebwe muri ayo matongo turaburana muri Sentebe urubanza rurunguruzwa muri Sestebe ubu aho urubanza rwacu rugeze ruri mu isubirwamo ikintu rero gituma tuza kwitura umunyacubahiro nuko ubwa mbere dosiye yacu ahantu iri baratubwira ati turindire by'ukuri mugabo muko kurindira hariya mu matongo yacu tukabona ari karubakwa ku muvuduko muremure bikadutera umubabaro birateye ubwoba aho abantu uruhande rumwe rubuza kubaka mu gihe urubanza rw'aho hantu barutaracika ibyo bintu rero bidutera ingorane bidutera umubabaro mwinshi tukavuga tuti mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu kirimo amategeko mu by'ukuri nta muntu yoza gukorera muri ico kibanza mpaka urubanza ruheze nico gituma rero twari tuyenye n'icubahiro umuvyeyi w'abarundi se barundi igihe yari karakira abene gihugu bafite ingorane hajya kuri stade aratubwira ko twomwitura mugabo uno munsi twaje tugana uyu muvyeyi umuhuza w'abarundi kugira ngo badufashe ubwa mbere bahagarika ibikorwa biriko birakorerwa muri ajya matongo yacu kuko twese turabarundi abantu bariko barahubaka n'abarundi nkatwe mbere bafise amatongo arenga rimwe mugabo twebwe uno munsi turiko turaturatura n'ahantu hari hasanzwe hadutunze n'ahantu twabaye ubu rero nico gituma tuje kumusaba umuhuza kugira ngo adufashe kuko n'umuhuza wa leta n'abarundi turazi yuko nabandi yama yabatunganirije nico gituma rero twaje tumugana kugira ngo adufashe ubwa mbere kumvisha abantu bariko barubaka hajya ahantu yuko urubanza rutarahera babanze bahagarike mpaka urubanza rucitse kigira kabiri turafise ibyo twumvikanye mu gihe bariko baraca amabarabara kandi ibyo byaranditswe baratwemereye yuko bateza kubituriha badufashe babiturihe mu bihe biheze umushikiranganje w'ibikorwa bya leta yaratwakiriye turabimubwira mugabo bagomba tubwira ngo turindire aha rero nibo mubabaro dufise twaje kugaragaza ngaha imbere y'umuhuza kandi turamushimira ko yatwakiriye twiteze yuko tuzakuvana ngaha inyishu nziza iduhumuriza nk'abarundi twese murakoze inyuma y'amasaha ya saa sita umuhuza w'abarundi yavuye abakira reka rero twumvirize ibyo yabashikirije tubibwirwa n'umwe muri bo ku buryo bwa telefone nitwa Emmanuel Nimbona abandi umwe mu bafitiye amatongo muri commune Ntahangwa quartier zone Ngagara quartier industriel serire Kigeri twari twazindukiye ku muhuza w'abarundi aho twamaze umwanya muremure ariko kandi aho twakiriwe nanye n'icubahiro umuhuza w'abarundi kandi tubanze gushima ko twakiriwe hama mu byo twayaze twamushikirije ingorane dufise ku bw'aya matongo yacu ariko arubakwamwo turorera kandi urubanza rutarahera rero inyicu adushikirije aturungitse kuza kwandika tumwandikire ikete tumubwire ivyo byose tubona yuko ari intambamyi hama nawe amenye ingene ashobora gushikira
abo vyega hama tubimushikiriza hanini ni ico kintu twavuganye kuko yatubwiye yuko azoca arungika abantu bashike kuri tere kugira ngo batohoze ibyo twamushikirije.